Turonge kubaha ikaze inshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira ibiganiro by'imbonesha kure JCTV. Turi kuwa 24 Nzero umwaka wa 2021 ni wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ndabashikirize ntinunzumwe Godefroid uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza akabiri David Mugisha sangwe ikaze. Amakuru y'uno munsi ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Haribonekeza icikagurika ry'umuyagankuba muri quartier MUYAGA ya zone GIHOSHA. Murabikurikirana muri ano makuru. Ibinyamakuru vya leta byarakoze ibitari bike muri kiringo cyo kuva muri mukakaro gushika muri Kigarama mu mwaka wa 2021. Nibinyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafite n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Inkuru imwe ukwayo. Haribonekeza icikagurika ry'umuyagankuba muri quartier MUYAGA zone ya GIHOSHA. Abene gihugu baba cyane cyane ahitwa ECOSAT basaba rigidezo kubagarukira na cyane mu gihe umuyagankuba uguma ucikagurika hari byinshi bipfa. Ni inkuru twatohorejwe na Miki arakaza. Abene gihugu muri zone GIHOSHA quartier MUYAGA cyane aho bita muri ECOSAT aho imbonesha kure JCTV yashoboye gutemberera havugwa imyidogo zikena ry'umuyagankuba uguma ucikagurika buri kanya. Ivyo navyo bigatuma wica byinshi ku basanzwe bafise ibikorwa bikoreshwa n'umuyagankuba nkuko tubiyagirwa nabo bene gihugu. N'inzego zibiri ziheze harabaye amatara atandukanye sinzi kwa mico yavuye ko waragiye bacika umwanya munini gose aho mara igice cy'umunsi wose nta matara afise baraduhombya cyane gose kuko sanzwe bagiye ku kazi hama ntihagire ikintu na kimwe ukora numva ari uko uba wahonje kandi n'umukiriya ufise afise ubusizi ko bamukorera naho nyine abahombye atubangamira cyane twege mu kazi kiwacu kuko ibyo dukoresha twege hanini ibice 80 kuduga bikoresha umuyagankuba. Abantu baranyene binyene ubona bya gafitari capati n'amata ibintu tutegeza kuba duhomba mu bisanzwe wabona twege ibintu bya gafitari yanye n'ikintu gituma turonka amafaranga ni ibintu by'amata ducuruza. Amata nayo kandi urabizi mu bisanzwe bitagira umuyagankuba bimara umwanya muto ya capfa. Bakaba bongeye gusaba leta na Regideze ko botorera umuti w'ico kibazo kuko ibiriko birononekara ari byinshi. Batubwira gusaba rero ko Regideze yodufasha y'umucangukiye bakamenya ko pane yinjiye bakaza kudufasha ko dufite ibintu bifa acace usanga two turagira uruhombo rukomeye cyane. Sinova ngo Regideze ushange leta ariko je muri sangi no kugira hamwe nimba yo bari Regideze yobikora cyane nimba ari leta yobikora baturabire vraiment baduhindurire nimba ari ikibazo cyo cyarabaye ashobora kudutunganiza byo ngo dushobore kwandanya imirimo. Kubene gihugu begereye quartier bakaba bavuga ko iryo kena ritanguye kuba mu gihe ishirahamwe Regidezo riheruka guhindura kimwe mu bikoresho bishikana umuyagankuba kure arico bita transfer. Ibinyamakuru vya leta byarakoze ibitari bike bijanye no kuronsa inkuru n'ibiganiro abene gihugu biciye mu bimenyesha makuru vyandika no munsamirizi no mumbonesha kure tudasize inyuma ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibyo ni bimwe mu byaranguwe n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru kuva mu kwezi kwa mukakaro gushika muri Kigarama umwaka wa 2021. Ni inkuru twatohorejwe na Ponsier Sibomana. Mu gihe ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bwari buramutse butanga icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje kuva mu kwezi kwa mukakaro gushitsa mu kwezi kwa Kigarama umwaka turangije ibimenyesha makuru vyararanguye ibitari bike aho tukavuga nko kurosa inkuru n'ibiganira bene gihugu kubahimiriza ngo bijukire kugwiza umwimbu hamwe no gutanga ikori batibagiye kugwanya ibiturire mbere hakaba hari n'ibindi vyaranguwe. Mukamenya ko ibimenyesha makuru vya leta vyarafashije cyane mu kumenyesha ibikorwa vya leta. Mu vyaranguwe mu gisata cyo kumenyesha makuru ibinyamakuru vya leta byarakoze ibikorwa bitari bike bijanye no kuronsa inkuru n'ibiganiro abene gihugu biciye mu binyamakuru vyandikwa mu nsamirizi no mu mbonesha kure tudasize inyuma ikoreshwa y'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivyo binyamakuru nivyahengeshanije guhimiriza abene gihugu ngo bijukire ukugwiza umwimbu gutyo umunwa wose uronke ico ufungura umufuko wose uronke amafaranga
byarafashije kandi mu guhimiriza bene gihugu ubutanga amakori no kurwanya ibiturire ndetse radio na televiziyo by'igihugu bikaba byararonkejwe agashimwe katanzwe n'ikigo OBR kubera byafashije cyane mu guhimiriza abatanga kori. Si ibyo gusa, ibinyamakuru bya leta byarafashije cyane mu kumenyekanisha imigambi leta nzeri, leta nkozi ifitiye abene gihugu. Bitako birakurikira inzego z'igihugu mu byo zagiye zikora byose kugira ibyo inzego zirangurira abene gihugu n'ababa mu gihugu byose bimenyekane. Ingendo zose n'ibikorwa byakozwe n'inzego zitandukanye z'igihugu bikaba byaramenyeshejwe abene gihugu biciye mu binyamakuru ku rugero bishimishije. Tutibagiye ikiganiro cyaremeshejwe na Sebarundi bene gihugu bose kwa 29 Kigarama 2021 habaye ubunani bw'amaradiyo yose n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu cyacu. Muyavuga mu yandi makungu muri Burkina Faso havugwa itembagazwa ry'ubutegetsi. Iyi ni inkuru twatohorejwe na Nowe Iranku. Mu gihugu ca Burkina Faso havugwa itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare. Kuva ejo ku munsi w'Imana hiriwe harumvikana imbunda zitandukanye mu makambi y'abasirikare haba iwagadugu ku mugwa mukuru ndetse no mu gihugu hagati. Kuri uno munsi wa mbere havugwa ko President Roche Marc Christian Kabore yoba ari mu minwe y'abasirikare bateguye iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Kugeza ino saha ntiharamenyekana uwuri hejuru y'iryo tembagazwa ry'ubutegetsi, ariko uwo mushikiranganje wo kwivuna abansi ejo ku munsi w'Imana yari yagiye kuri televiziyo y'igihugu aho yari humurije abanyagihugu akavuga yuko bari mu matohoza yo kumenya icoba catumye abasirikare barasa ayo masase. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye tubamenyesha ko mubandanya gukurikirana imbonesha kure muciye ku buhinga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mwanditse akajambo JCTV naho butaha.